turonge kandi kubaha ikaze mwese hano mu kiganiro cacu twabaza aho tugarutse ku kibazo c'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Nkuko twabivuganye igihe gishize abatumire babiri twari kumwe n'ubu turi kumwe nabo umushinga ntahe Veniste Muyabaga hamwe n'umushinga ntahe Isa ndi mu Rwanko, bose bakaba bari baradusavye yuko twosubiramo ikiganiro kuko umwanya wari muto. Reka rero tubahamagare muri studio kandi tuganire nabo. Mushinga ntahe Veniste turabaramukije kandi turabashimiye kubona mwitavye ubutumire bwacu. Ego ndaramukije Isa ndi mu Rwanko, ndaramukije abako batumiriza bose murakoze. Ego Isa namwe turabaramukije. Ego nanje ndabaramukije nongiye ndamutsa n'umutumire wacu Veniste hamwe n'abaza twumviriza murakoze. Ego murakoze neza mwese, reka tusubire turabire hamwe ikibazo c'imigenderanire y'u Burundi hamwe n'amakungu. Twaraganiriye ibitari bike tuvuga ku bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu dufatiye ku bihugu bitari bike bigize ubumwe bw'i Burayi, twafashe ibijanye na Amerika, eka mbere twagiye tuvuga byinshi dusanga tugiye kwinjira no mu masezerano y'Arusha. Ariko rero hariho ikibazo kiguma kigaruka, ikibazo kijanye n'ubwigenge canke souveraineté nationale mu gifaransa. Ico kibazo rero nico Uburundi kenshi bukunda gushira imbere mu bintu bijanye n'imigenderanire iyo hariho ibihugu bigize ico bivuze ku bijanye n'u Burundi, ibintu biko birabera mu Burundi. Ivyo mbere umushinga ntahe Veniste akaba yarabivuze ko ikintu gitoya. Mbega reka tubaze umushinga ntahe Veniste, mbega ni kubera iki ku bwanyu iyo ibihugu byo mu makungu canke amakungu yariko arabwira Uburundi ibintu bimwe canke ibindi bitariko bigenda neza, bugasaba mbere no kuja nko kuraba ibiriko biraberayo n'ibindi, Uburundi buca buzana ico bita souveraineté nationale canke sinzi ko tovyita ubwigenge bw'igihugu. Ijambo ni gwanyu Veniste. Murakoze cyane, murakoze rwose. Jene baza yuko ikibazo mubajije muti Burundi yo hagize ibihugu bivuga kuvyerekeye ibiko birabera mu Burundi canke politiki ikakora mu Burundi, akenshi ngo buca buvuga ko buca bushira imbere ubwigenge kugira busigure yuko ivyo bihugu bidateza kuvuga canke bitateza kuvuga gutyo. Ariko nibaza yuko si Burundi gusa, igihugu cose iyo hagize amakomantere canke ama orientation aba kuvyerekeye ibikorwa bibera muri ico gihugu, uraraba yuko ivyo bivuzwe, ivyo bikozwe, ivyo bigira bikorwe bitaza guhungabanya ya souveraineté. Kuko nibaza yuko muri ya migenderanire twavuga ku isi, ibihugu vyo ku isi bihagaze kuri souveraineté nyene. Niho novuga ko ari umurongo urimita cyangwa ukingira inyungu z'ibihugu. Iyo ataba iyo souveraineté, iyo principe de souveraineté, igihugu co hagutse gafata ingabo canke gafata abakozi canke gafata amajambo kagira gute kinjira mu kindi. Ni kuvuga rero iyo n'ingero souveraineté n'ingero ibihugu byose bifatira. Rero mu gihe Uburundi bubivuze bikenewe nta kosa na rimwe, kuko si bwo nyine bivugwa n'ibihugu byose, en principe reconnu, ariko ntitwovuga yuko Uburundi buca bucika akayire kujya igihugu cyose gikenera ikindi, ibihugu birakeneranira. Icyo navuze canke ico nibaza kiriyo gikurikizwa ni ukutinjiranira. hariho ibihe canke ibikorwa biraba igihugu, bimwe navuga mbere yuko ukeneye gufasha igihugu udateza gutegeka, ahubwo ufatira intambwe yayo iheze. Mugabo n'ubukebura birabaho, nuko Uburundi bwokebura n'ikindi gihugu, igihugu kirakebura Uburundi, mugabo budashitse butarinze gushika ahadashikwa no kuvuga niyo souveraineté.
ego isa ijambo nigwanya mu bisanzwe ivyo umushingana Heavenist avuze n'ukuri ubwigenge bw'ibihugu bugaragarira cane cane cabure ubwigenge buri nivo zibiri hariho ubwigenge bw'abanyagihugu n'ubwigenge bwa gouvernement donc le souveraineté du peuple et le souveraineté du gouvernement muri ico gihe iyo leta yatowe urumva yoyo ifise ubwigenge ku banyagihugu bayihaye bayizigiye bakayishiraho hanyuma hariho rero les relations entre les états hariho imigenderanire hagati y'ibihugu iyo migenderanire rero itegereza kuza yubahiriza ubwo bwigenge bw'ireta bwa leta ihari kuko inguvu leta ifise izihabwa n'abanyagihugu aho rero leta zishobora kuba kwinjiriye ikindi gihugu ni igihe leta bayitegeka gukora ivyo itategeza gukora kubera ko abanyagihugu nibo botegeza gutegeka leta ivyo yokora muri ka y'Uburundi rero nibaza aho bitandukaniye nuko n'ubuhanuye leta icimufata nk'uwinjiriye souverinité guhanura vyinjira muri izi relation internationale amarorasyo hagati imigendanire hagati y'ibihugu ntibibuza ko ibihugu bivugana bahanura ati aha vyari kugenda uko aha vyari kugenda uko ntucuvuga yuko binjiye mu migenderanire hagati ya leta n'abanyagihugu hanyuma rero isi ahigeze nibaza ko tuza kubigerako navyo nuko habayeho les empires arizo zazanye ubukoroni les empires rero ni ibintu bita ni effectif no kuvuga ko mu kirundi gerageje guhiga amajambo ni nguvu ni ibintu biri donc les amategeko cabure aza ko hayona kuri territoire badomina ari confectionné kuri le centre par exemple nk'igihe empire y'abaroma no kuvuga les Romains amategeko yabo yaba yakorerwa i Roma mugakaza kuba appliquer ku materitware bakontorora uno munsi turi mu kindi bita hégémon donc twarasohotse muri izo empire kubera ko abanyamerika ils ont voulu aussi avoir abanyamerika barashatse nabo kurondera uko boronka domination kw'isi kuko isi yari dominée par les Européens ko boganza isi yose twace twinjira muri hégémon Amerika ego tusha twinjira muri hégémon y'abanyamerika hégémon ntabwo iri effectif hégémon repose sur les institutions créées par iyo hégémon n'abumva ibintu kumwe hanyuma bagaproduisa les lois izo lois rero zigakwiragira isi nibaza ko uko tugenda tuganira niko tuza kwerekana ukungene isi iri dominée par l'hégémon américain hanyuma rero nto tuza kuganira no kuri ico kintu kijanye souveraineté de l'état souveraineté ya gouvernement souveraineté du peuple hanyuma les relations zica zinjira muri iyo hégémon et les institutions internationales ego mugerageje gusigura mu kirundi hégémon mu bisigura gute kugira ngo abatumva igifaransa bashobore kumva ukuntu bo bimenya mu kirundi mu majambo make mu bisanzwe si kirundi nanje kirangwa kuko maze imyaka irenga 26 nyuma y'igihugu urumva ko imyaka ari myinshi ariko hégémon itandukanye na empire urumva ni inguvu z'igihugu runaka kigenda gukoresha ku bindi bihugu kidomina mugabo hégémon nibaza ko ni inguvu z'igihugu caure z'ibihugu badakoresha inguvu bakoresha amategeko mu kugira ngo ivyo bifuza bishoboke mu yandi materitware mu zindi si hatarinze gukoreshwa inguvu ahubwo habayeho volonté de se soumettre ibindi bihugu bigakurikira bikemera amategeko atanzwe avuye aho hantu bakayakorera ko bakabona ko ari neza kuri bo no ku neza y'iki yose ego reka tugume kuri iki kibazo nyene c'ubwigenge mugiye kuraba mwebwe isa muvuze muti hariho ubwigenge bubiri ubwigenge bw'abanyagihugu hamwe n'ubwigenge bwa leta hanyuma mugiye kuraba no mu bwirizwa nshingiro y'u Burundi riravuga neza yuko souveraineté cyangwa sinzi ko twobyita ubwigenge by'ukuri nabo nyene ntibashoboye kubishira mu ijambo rimwe muri iryo tegeko nshingiro
bavuga yuko ari nk'ububasha bwo gushinga leta n'ibikorwa byayo ko ari ububasha ubwo bubasha ari ubw'abanyagihugu atari ubwa leta ari ubw'abanyagihugu byumvikana yuko abanyagihugu ari bo baba bahaye ubwo bubasha leta. Aha umuntu ashobora kubaza ati mbega leta ko mwebwe isa muvuze yuko leta ifise ububasha canke iyo souverinete ariko abanyagihugu nabo bakaba bafise ubwo bubasha bakaba ari bo mbere bahereza leta ububasha iyo leta ibifise, mbega ubwo bubasha bwa leta ntibufise aho bugarukira canke ibyo no sinzi ko twovuga mu gifaransa cyo tokwita limite aho bugarukira ubwo bubasha bwa leta ntaho bufise bugarukira. Reka ngarukire kuri mwebwe isa mubanarize ngaho. mu bisanzwe ubwo bwigenge twavuze mu mice ibiri, ubwigenge bw'abanyagihugu n'ubwigenge bwa leta, aho bitandukaniye ni hehe? Nuko leta dufate leta ko itahaba itahari itarajaho hari abanyagihugu, hanyuma rero ni muri ca gihe imigambwe ija hamwe cabura umuntu runaka akaja gusigura abanyagihugu kugira ngo bashinge iyo leta agatwara imigambi yiwe. Iyo maze kwitwara cabure imigambi igatwara imigambi yayo, abanyagihugu bakishimira umuntu antake individu nk'umuntu w'umunyagihugu yigenga, cabure bakihitiramwo urongora umugambwe. Ico gihe uwo muntu cabure uwo mugambwe niwo ucushika ku butegetsi ufise kuko watorewe programme cabure imigambi wasigura abanyagihugu. Leta rero limite yayo iri hehe? Ni ukuvuga ko aho igarukiriza nyene kuri abo banyagihugu bayo bayihisemo kubera iyo migambi yayo, niyo igiye hejuru ikarengera imigambi yasigura abanyagihugu ico gihe baca bagira iki? Bashaka kuja mw'ibarabara bakayiyamiriza. Iyo binaniranye hariho izindi rokuru, birashoboka bakitura amakungu, birashoboka bagakoresha izindi nguvu z'abanyagihugu. Mugabo abanyagihugu bobo ni ukuvuga ko nta limite bafise, kuko nibo ubwabo nibo bateza kumenya uko bateza kubaho mu gihugu cabo, uko bateza gutwarwa, imigambi bashaka bifuza kugerako. Limite rero leta irayifise. Ico biteza gusobanukirwa hano ni giki? Nuko leta nka leta yatowe iyo souverinité yayo au-delà ya territoire kuri iyo bigize mu makungu, ico gihe igenda ingana n'izindi leta zose. Ni ukuvuga ko Amerika ije, Uburusiya, Ubushinwa, Uburundi, nubwo territoire y'Uburundi ari nto, population yayo ikaba ari nto, hanyuma n'ubushobozi au niveau international kari buke, mugayo bicaye hamwe bicara hamwe nk'ibihugu bingana. Ico gihe rero nuko tuteza kumenya iyo limite, iyo ahuye nabo bantu n'ivyo bindi bihugu barahura nk'ibihugu biri souverain bakavugana nk'ibihugu byigenga bingana imbere y'amategeko mpuzamakungu yashizweho. Mugabo ntibibuza ko ibihugu birusha inguvu ibihugu bito bito usanga byo umurongo wanyu bishobora kugenda umurongo wanyu umenga uri kuracika ntituko turabumva neza. Nuko n'amakuru arashaka kumera ego naje ndumva ko umurongo umeze nabi uracikagurika. Nariko ndavuga ko limite ya leta ari uko idashobora gukorera ibyo abanyagihugu batifuza kuyikorera, nko kubica, nko kubafunga, nko yani ibintu atari demokrasi. Ico gihe abanyagihugu bashaka kuvuga bati warengeye urugero, ntitukigukeneye nka leta twahisemo kuko wahisemo iyindi nzira, bagashobora kugira iki kwiyamiriza. Urakoze. Ego Veniste, none ubwo bwigenge canke iyo souveraineté ya leta yoyo ntifise aho igarukira? Ego neka imbere yuko ndakivuga ko muzanobwira ko irafise igarukira, igarukira aho ubundi bwigenge bw'iyindi leta igarukira. Ni kuvuga nimwe navuga yuko atakuvuga ko hariho leta cyangwa igihugu cyo hava kigomba kwinjira mu bwigenge bw'ikindi gihugu. Ni kuvuga hariho limite, ariko ubwo bwigenge kubyerekeye ico gihugu iyo guverinoma kubyerekeye igihugu itwara ntaho bugarukirana ubwigenge bwose bwo gutunganya neza ku neza abanyagihugu bayishizeho,
umva mu gihugu ni ubwigenge bwose mugabo iyo hagiye mu migenderanire naho burafite aho bugarukira mu kubahiriza ubwigenge bw'ikindi gihugu ni ukuvuga buri limite n'ubwigenge bw'ikindi gihugu kuko bumaze kutagira aho bugarukira mu bihugu byose niho haca haba izo mayengeranse nagomba mu nkundire gatoya ngaruka inyuma kuri ibyo byerekeye ngerageze kwerekana icyo byerekeye ubwigenge cyangwa cyerekeye iyo souverinete yego kera muri ngira abagiriki cyangwa abaromani abagiriki icyo bita administration de la cité ugutwara rero ni kuvuga cité agace kanaka uno munsi iyo cité tuyita igihugu yego hariho rero icyo bita relation n'imigenderanire entre les cités ni ukuvuga tubifate no munsi tuvuge ko relation entre ibihugu hagati y'ibihugu yego cyane byagiye biragira rero icyo gihe byagiye biragira ubutosi bujanye no kurimita cyangwa no guhonyanga ubwigenge bw'ibindi bw'ayandi masite hakaba site imwe cyangwa igihugu kimwe kijya guhonyora ikindi gihugu niho uyo yavuze hace haba ibintu by'amahampire ugasanga wumvise nka hampire romain hampire sosi ni ukuvuga hariho ubusite bwatabaneyanze bukaca butwagwa niyo yitwa ko yayishije inguvu ibyo mu nyuma byaragabanutse mugabo haza ikindi bita recolonisation iyo rero ikibabaje cyane nuko iyo colonisation yahinduye isura bwa mbere bavuga ko ari colonisation direct aho igihugu cyafata ikindi kikagitwara icyo gihugu gitwara kigatwara ku mategeko y'icyo gihugu gitwara yose amateka yose agakorwa ku bushake bw'igihugu kanaka yego mu nyuma byitwa ngo byateye imbere tuvuze aho twese nacyo zitanguriye kubaho hakaca haba guteza imbere ko ibihugu byo kwikukira ikibabaje ni uko hagiye haboneka icyo no kwita colonisation indirect y'ubwenge yitwa ko havuyeho ya colonisation ariko haje iyindi colonisation ititwa gutyo mu izina yego mbwa bibonekera mu bikorwa uno munsi rero abantu turiko turiyumvira ngo ubwigenge bw'ibihugu hari aho twibagira ubwo bwenge bw'ibyo bihugu byahora bikoloniza ibindi bihugu biba bigomba kwibandaniriza colonisation kuko hariho akantu bavuga mu kirundi ngo sinzi ibintu byerekeye agatoki kagize gute ni ukuvuga agatoki kamenye gukomba kagoma gahese ni ukuvuga ibyo bihugu byaragiye ibyo bihugu byagize gukoloniza ibihugu byo muri afurika byarabonye uburyohe buri muri afurika ubwo kubera uburemere bwa ONU cyangwa bw'ibihugu bitashaka ko iyo colonisation ibandanya biravuga biti aho ndiko mvuga ibihugu byo muri Afrika cyane hera ku Burundi kuko nabo nyine bwabaye colonize umva ikibazo twatangura ku migenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu yego bwabo ntantanga ndiko ndavuga Afrika kuko byose bimeze cyo kimwe birasusa ukuvuga rero babandi bagenda bakava muri Afrika bashaka batabishaka mugabo kubera babitegetswe bakabitegekwa n'ibihe bakabitegekwa n'ibindi bihugu bitabishaka nabyo bifite inguvu yego mbona ko byateye bigira ubwenge ati ntaco reka dukure yuko kuguru kuboneka base dushire y'ukuboko kundi kutaboneka ubu rero iyo ngorane ibihugu byinshi byo muri Afrika bifise ugasanga wa muntu arafise inyungu bya bihugu byo hanze birafise inyungu birondera muri iki gihugu kandi bikavuga biti uko bigenda kose dutegereza izo nyungu kuzironka ibyo mbere nabivuze ko kandi n'ubu ndabisubiye ko
narigeze gusoma sinumva ko ari muri Jeune Afrique cyangwa ikinyamakuru kinaka bariko berekana muri kahise gushika hafi cyane berekana abaperezida bo muri Afrika boba barishwe kubera batashaka iyo membi zije kwibandanya ibaho ni benshi ariko ngana ngoma kubarira uburorero busa bubiri gusa ariko navuze imbere mugabo ni benshi ndavye uko bazekaniye ubutonde ni benshi kandi usanga marereza masukine triste realite kubera ba ya membi zije imivuga iki ujya kwaje akabagomba kugwanya ma president iyo memize ayande nashaka hariya neza kumukuraho hanyuma ngerageze nshireho uwo nyorohereza nibyo nibikore cyane n'urupfu rwa Sankara nibikore cyane n'urupfu rwa Gaddafi n'abandi ntiwe ndavuga ariko tutabaciriyemwo umengo mwebwe mura ubwigenge uko mwe mububona umenga mubona cyane mufatiye ku bindi bihugu byo hanze aho twashaka tugaruke indani tubanze turabe hagati mu gihugu hanyuma tuce dusohoka hanze nkuko umushinga ntahe Isa we yabivuze kandi uravye nibwirizwa shingiro y'u Burundi nkuko twabivuze kare niko rivuga yuko ubutegetsi canke ubwigenge nibaze ko umuntu yovuga ubutegetsi buri mu maboko y'abanyagihugu abanyagihugu nibo bafata ingingo canke nibo batora ababaserukira kugira ngo babaserukira bashobore gushira mu ngiro ibintu byose bijanye n'ubuzima bwiza bw'abanyagihugu tufatiye aho nyene ko ubwo bwigenge canke ubwo bubasha ari ubw'abanyagihugu mu gihe iyo leta itariko irakora neza ibyo abanyagihugu bashaka canke ibitegerezwa kugenda neza mu banyagihugu ntimwumva yuko iyo leta ibiriko irakora nabi kandi n'amakungu ashobora kuca afatira ibihano iyo leta nibaza ko ibwirizwa shingiro byabitekanya neza cyane ni ukuvuga ni kimwe navuga administration de la cité ni ukuvuga intwaro y'igihugu ishyirwaho n'abanyagihugu muri demokarasi yego hanyuma kubera yashyizweho n'abanyagihugu ikontorwa n'abanyagihugu yego cyane hanyuma systeme de contrôle rero intuze constitution ishira ibwirizwa shingiro ryashizeho byashyizeho amasysteme de contrôle menshi ariko iya nyuma itransha no vuga ko ari nka deliberation ya nyuma n'amatora akurikira ni kuvuga ubwa mbere ego hariho leta hariho amanama nshingamateka nkenguzamateka azara kontrola leta ngene ikora mugabo ivyo ni muri exercice y'ubutegetsi hariho moderne da société civile nayo nyine irakebura leta hakaba inama nshingamateka igakebura leta hakaba sena ikagira byose bikaba forme de contrôle ariko igikuru kivuga kiti leta yakoze nabi canke yakoze neza iraba ivariwe hanyuma yivariwa mu matora akurikira rero ushaka gufasha igihugu kanaka dufata ushaka gufasha Burundi niyo bufasha ariko agwanya leta ahubwo yo yifasha avuga ati okay ko abanyagihugu bagushizeho tukaba tubona by'ukuri uri gukora ibi bizatumbe ibyo badashima amakungu aza gushima mu kibanza cy'abanyagihugu ahubwo yoshiraho environnement nziza kugira haba amatora hanyuma abanyagihugu bakoreshe ububasha bwabo bafise bwo gushima canke kugaya ibikorwa z'iyo leta bishiriyeho niyo systeme de contrôle navuze en définitive basanctionna canke bakarumirisia le gouvernement en place ego reka tandukanye rero nuko tuvuga ati dufasha ibihano canke tugiziki ziza nukuraba ati nibyo nibaza ko yoba ariyo demokarasi y'ukuri bavuga ati ko byamunaniye
wa wundi yamushiraho azokwevariwa hanyuma amushimire cyangwa amugayire mugabo haciye havuga ati kubera ugize ibi ni kuvuga jewe bimwe nagira hari ico nkuramwo ntagira gute ni bimwe navuga yuko hariho haboneka hanze depa demezi ariko ivyo navyo nyene nabivuze mbere bigaruka ko mu gufatanya kw'ibihugu harimo amaintere ico gihugu kibonye amaintere yacu atameze neza uburenganzira bwacu gukoriyana izo mfashanyo ko rushaka mugabo ntibuzoriyane buza gutegeka yego reka tuje kwa Isa bituma ya leta idashobora ivyemeye byotuma idashobora gukora mu bwigenge yahawe n'abanyagihugu Isa ijambo rigwanyu twabafatiriye umwanya muremure nagomba kugaruka aho umushinga nahe Veniste avuze yuko leta ivyo yokora byose ahubwo amakungu yo ca buri bindi bihugu byo boyishigikira ngira nta karorero mugo ndazi kwaza kuvuga ati iyo leta ntiyari yaratowe mugaca tugaruka turebe n'iryari leta iba leta igira ingufu ku banyagihugu bayo kuko hari uburyo bubiri butuma leta yemerwa n'abanyagihugu so yatowe cyangwa itatowe nagira nta karorero kuri guverinoma y'u Rwanda yo 1994 ya Habyarimana mu gihe ariko irakora ubwicanyi bwa genocide eske amakungu ari kushahagara yari kucavuga ati kadushikira ino leta ikomeze ikora ibi bintu bo nibaza ko iyo leta imaze gutakaza icatuma iba leta ko leta ari ibintu bituma iba leta yitwa leta d'abord nugu produire les biens en quantité suffisante kugira ngo abanyagihugu bashobore kurya no kwita leta ikintu ca mbere nuko iteza kugaburira abanyagihugu bayo cyangwa kurondera ibintu bituma abanyagihugu bayo babaho neza kurusha badafise leta hanyuma rero ntatinze aho bituma leta ibaho leta no kugira ikingira abanyagihugu umutekano ibacungira ibintu byabo ibahe ubwigenge ibahe ibifungurwa n'ibindi reka no turebe igituma leta ibaho kugira ngo ataza kuvuga ngo ya kuko yavuze ngo leta ngo ateza guca bayifasha nibiki iyo leta ikirakora nabi amakungu arahaguruka akayigwanya kuko nivyo biyemeje igihe bashinga oni bamaze gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose mu gihe amareta atazoba ariko arakora neza abanyagihugu yuko izo leta bazohiga mesure ari naco gituma conseil de sécurité yagiyeho rero leta hari uburyo bubiri bwo ishobora kuba leta hariho kujaho yatowe n'abanyagihugu hanyuma abanyagihugu bakayishimira hariho n'ubundi buryo bubiri bwo guta leta ituma itakaza legitimité ku banyagihugu bayo uburyo bukwiye bugira kabiri ni bwa mbere nuko itogwa n'abanyagihugu igakora abanyagihugu ubundi buryo bugira kabiri leta ishobora kuba leta ni igihe habaye nka kudeta cyangwa iyindi forme yo gushaka ubutegetsi mu nzira ziridute atari nziza hanyuma igakora ivyo abanyagihugu bifuza bakayemera leta abanyagihugu bakayemera donc kugira ngo leta yemerwe nuko abanyagihugu bemera imigambi bariko barakorerwa n'iyo leta inzira yazananye iyo ariyo yose ikorera abanyagihugu ico gihe abanyagihugu barayemera hanyuma rero nibaza ko aho nashatse kwerekana uburyo leta ishobora kuba leta n'ivyo iteza gukora abanyagihugu leta itakoze neza ni ngombwa amakungu yo conseil de sécurité ihaguruke hanyuma iyo leta bayigwanye nico gituma ubona hirya no hino amareta bazita ngo les états voyous izindi bakazitwa bishakiye singombye kuvuga ko izo bita zose les états voyous ziba ari les états voyous muga ya les états faillis aussi bigenda gute ngo zibe faillis hanyuma ngo hace bana intervention yandi mareta ntarandiriye cyane gose ni muri ubwo buryo bubiri leta iba leta no kuvuga ko ishaka kujaho yatowe abanyagihugu bakayishimira bakoreye neza mugi bakoreye nabi naho iba barayitoye iba yarabahenze iyo leta barayisenyura byarabaye muri guverinoma ya Quebec ya Pauline Marois yaratowe imigambi yabatoreye siyo yabazaniye amaze gushika kutegetsi muri 2012 yacatanga kuzanira ngo vya sheria kubuza ngo abagore ntibitandire ngo bari ku kazi leta barayisenyura abanyagihugu kubera iki yabazaniye ivyo itababwiye mu migambi yayo ico gihe rero iyo ugiye gukora reka tubaciremo gatoya mufata ico cyumviro cyanyu nyene muvuze uko mcenibuka ijambo ubushinga ntahe Veniste yashikirije avuga ku bijanye n'amatora ati mu gihe ibintu byo bitariko biragenda neza
ko borindira gushika aho abanyagihugu basubira kugira amatora iyo leta ikakugwaho hakazi yindi iza gukorera neza abanyagihugu ahubwo mbere nca mfatira aho nyine ndakubaza wewe nyene Isa mbega aho uramushigikiye kuri ivyo mbega iyo umunyagihugu ari kamererwa nabi yoca abanza akarindira imyaka 5 igahera canke 4 canke 3 akarindira iyo myaka yose igahera kamererwa nabi kugira ngo ibintu bihinduke ubandanize kuja muce wishura nako kabazo ahubwo reka nishure kuri ico kibazo nico gikomeye cyane gose kuko iyindi ya exemple kakarori nari ntanze nibaza yuko umunyagihugu ntiyorindira imyaka 5 kuko nibwirizwa shingiro ryabibemerera mu gihe leta itekera bakora neza ko bateza kuyikura hari forme nyinshi uburyo bwinshi bwo gukora leta no kuja mu ibarabara niyo nzira ya mbere yo kuyiyamiriza ariko ntibibuza ko na leta bamba abanyagihugu bashaka no gufata izindi nzira ubwo rero inzira ni nyinshi bashaka kuitwara abatwara igihugu makungu bashaka no gufata ibigwanisho bakagwanya leta kuko sero ba Rousseau Jean-Jacques Rousseau n'abandi barerekanye imbere yuko leta zibaho ico bita leta de la nature umuntu akiba mu buzima bwo mwishamba hanyuma akadesida kuba muri site nkuko yabivuze akabana n'abanyagihugu hanyuma agaheba ubwigenge bwiwe nk'umuntu agahitamwe ubwigenge bwa benshi bwo kuja hamwe n'abandi iyo rero ivyo mwebwe mwahisemwo nk'abantu kujya mu bane muri societe biriko birakandamizwa nawe mwihitiyemwo murafise droit abo bantu kugira iki kubankira mu nzira zose mwifuza kugira ngo haci haba iyi donc gushiraho iyindi leta bice mu zindi nzira zose ntimushaka kurindira imyaka 5 ngo kana kakomeza bica ngo akomeza bibutunga ubutunzi bwanyu ngo akomeze abarenganya mu makungu ivyo ntibishoboka ubwo rero sinogaruka ku kindi ko ndatanga karorero kijya leta yo muri Quebec yasenyutse bivanye nuko yabesha abanyagihugu imaze gushaka ubutegetsi nta n'igihe kirekire yamaze ikizana amategeko babona ko batifuza ko ariyo mategeko yoba muri societe bahise baja mu ibarabara amezi atari make gutindaho leta isenyuka ubwo rero nibaza yuko amakungu nayo yo kwa sister cyane komeza yicaye areba abanyagihugu ariko barigishwa kuko nous sommes dans une mondialisation ntukiri eneta izore leta irukwayo oya ubu turi muri mondialisation globalisation narakivuze mu gihe cyaheze sura kukigaruka ego reka dufatira aho nyene tusubire kwa Veniste mbanze nsome ibintu vyanditswe canke ivyavuzwe na Stanley Hoffman umufaransa yavuze ati l'État qui revendique sa souveraineté ne mérite le respect que s'il protège les droits de base de ses citoyens. Ces droits émanent donc des droits des citoyens. Lorsqu'il les viole, donc c'est la présomption de consentement entre le gouvernement et le gouverné disparaît et le droit de l'État à la souveraineté disparaît en même temps. Ashaka kuvuga yuko iyo leta itari kwirubahiriza amateka canke ivyo abanyagihugu basaba no kuvuga yuko abanyagihugu nabo nyene barashobora guhaguruka canke ububasha abanyagihugu bahaye iyo leta buca buhagarara nabwo nyene kuko leta ntiba iri kirakurikiza ivyo abanyagihugu bayishinze ivyo bisa n'ivyo mwebwe Isa muhejeje kuvuga hanyuma Isa muhejeje kandi kuvuga ku bintu bijanye n'amakungu adashobora guhagarara ngo aguma araba ibintu biriko biraba mu atanze akarorero ko mu Rwanda ibintu byabaye muri 1994 mugiye kuraba n'inama ya ONU yabaye mu 1999 barigeze kugaruka kuri ico kibazo c'ubwigenge bw'ibihugu mu gihe abanyagihugu bariko baramererwa nabi bicwa bafatwa nabi n'abategetsi canke n'amareta hanyuma mbere umwe mu bategetsi bo muri Afrika washaka aherukana nyine kuva ku butegetsi mu minsi ishize yitwa Colonel Yaya Jammeh we nawe yavuze ati tout en respectant le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un pays, la communauté internationale se devait d'intervenir face à certaines atrocités telles que le nettoyage ethnique. Ni ukuvuga yuko nawe nyine yemera yuko hariho ibihe amakungu ategerezwa kuja kugarukira abanyagihugu mu gihe leta z'ivyo bihugu ziriko zirakorera nabi abanyagihugu.
mbega none mbaza Veniste nti mbe none ibi byiyumviro mwebwe muravyemera canke murabihakana mubona ari byo bikwiriye canke ntibikwiriye? Yego murakoze cyane. Regaye wewe isa abariko batwumviza bose turiko turavuga abantu. Abo bantu nabo n'abantu turiko tuvuga ibiba mu gihugu kinaka biba ku bantu bitubako. Yego cyane. Ni ukuvuga rero kiretse ngira n'umusazi niwe yohava avuga igihushane cy'ibimubako. Sinagombye kuvuga na gato yuko muri principe nenonsheze navuze do respect ya souveraineté yuko ibihugu biteza kubahana, yuko hateza kubahirizwa intuzeye amatora abanyagihugu bakoze. Navuze ko il n'y a pas d'exception, iyo ni règle générale. Haya des exceptions malheureuses et que la coopération, le droit international a prévu. N'inyishu ikizifatirako ico nanze kunyenta ngarukako est-ce que izo exception cyangwa izo anomalie uno munsi turiko turavuga mu gihugu cy'u Burundi ziriho? Umaze kuvuga ngo ugereranye u Rwanda bwo kwa Hazarimana bavuze ko hamwe no hava mvuga nti mu gihe cyo kwa Hazarimana ntibyari bikenewe ko amakungu ahaguruka noca n'abandi musazi yiruka mu ibarabara. Mugabo none no hava ngeranya Uburundi bw'uno munsi n'u Rwanda rwakijya gihe sibyo na gato. Ni kuvuga rero icyo nagombye kuvuga il y a des règles fondamentales, des principes fondamentaux kuvyerekeye la gouvernance y'igihugu. Mu gihe rero izo règles ziri respecte canke tout au moins respecte hariho ama procédure. Ico yavuze légitimité na légalité kugira guverinoma yemegwe hariho n'ivyo, hariho légitimité ivyikora ingene vyemegwa n'abanyagihugu. Niyo légitimité ko ingene vyakirwa n'abanyagihugu. Le degré de légitimité ni kuvuga ingene abanyagihugu biyumvamwo iyo leta. Hakaba na notion légalité, ni kuvuga ingene yaje biciye mu mategeko. Yavuze ko quelquefois la légitimité s'impose sur la légalité. Ugasanga intuzeye ubutegetsi buri legitime bwo nyene buje ku nguvu bwa wiki legitime afunze ngene bukorera abanyagihugu. Ibyo byarabayeho kandi birabaho. Kandi ugasanga wanashaka bukoze na neza kurusha bwa bundi bwitwa ko buri legale bwa ukata bwiranda illegitime. Izo nk'umunyamategeko ndacumva neza, ndumva ico bitare legitimité, ndumva ico bitare légalité, ndumva igipima sirikini, ndumva n'ingene umutegetsi yashikiye ubutegetsi cyangwa systeme yashikiye ubutegetsi ishobora kwilegitima naho iba yashitseho ilegalma. Ni nk'uko ishobora kuza legalma ikongera ikaba legitime. Ivyo bibiri zirashobora kujana kandi mu mwanya mwiza zateza kujana, uteza kuba legal ukongera ukaba legitime. Ariko na kimwe muri bibiri birashoboka. Ico ngomba kwishura kuri ico ca igihugu kigize no munsi. Est-ce que tugeze muri hahandi twovuga tuti ni zero kao? Nuze ubutegetsi c'est une personne morale nkuko une personne physique ashobora gukora ikosa rirengeye rimwe rirenze ihaniro, ni nkuko n'amareta ashobora gukora amakosa atihanganirwa. Aho rero niho nje nishura turiko turavugana yuko uno munsi turiko turavuga aho Uburundi bugeze, aho Uburundi buri niho bugeze. Oya mvuga nti oya, kandi ndiko ndabivuga gutyo ndi mu gihugu ndi hagati, ndiko ndabona ibiko birakogwa. Hanyuma iryo bwiza shingiro tugira ko ndarizi bivuga yuko aho njangaruka kuri ivyo zerekeye aka byari ubutegetsi buhinduka. Amatora bajya reka kuvuga ngo amatora mu myaka 5 canke
ibiza cyafara imyaka oya hariho igihe byananiranye haraba amatora anticipe ibyo rero ibiza shingiro byarashizeho mekanizme procedure mu gihe ayo masituwasiyo yose yoshika ni ukuvuga hariho parlement assemblée nationale na sena zirashobora gukorana zikabona ziti le gouvernement some conduit notre parlement zikaca zidesida la suite ni ukuvuga amatora mu gihugu nta dufate ku Burundi turavuga uno munsi bavuga ko ku constitution ya twahorana yavuga imyaka 5 ubu ni imyaka 7 mugabo sibivuga ko no munsi amatora abaye mu 2020 azoca subira mu 2027 ibyo bwibashingiro nyene biravuga mu gihe harimo ayo situation turiko turavuga arashobora gutuma amatora aba adasikira ya matariki mugabo mu gihe bikozwe ubutegetsi bukozwe uko ibwibashingiro rivuga neza muri situation normale ategeza kuba ya myaka ndiheze hafite habaye evaluation igakorwa n'abanyagihugu aho ni anta normal anta exceptionnel naho izo iyo nakaje ko Burundi nta amwe hari cyo ngo itavuye mu bihugu no Burundi nibagira ko iyo etape hariho kutumvikana n'ibyo hagati y'abapolitiki ariko nonega abapolitiki igihugu gifite abapolitiki bumvikanira kujyana n'ikihe kwisi uwo munsi none abapolitiki batatu canke bane batanu batandatu 10 barengana naho bo bagace 30 batumvikanye ni kuvuga hatabakaho ariko hariho amaraporo n'abaciriyemwo mwe muravuga yuko atakibazo gihari ibintu bimeze neza ariko rero hariho nabandi bavuga yuko ibintu bitameze neza ukasanga hari n'amaraporo ndagisubiremo simvuze ko bimeze neza ijana kwijana nta gihugu na kimwe wosanga uvuga ngo bimeze neza kwijana navuze gusa hariho abatavuga rumwe na leta akaba leta hanyuma haba uko kunyinyana bavuga bati aya mafaranga akurikira cyangwa ibihe bikurikira tubikontorore none ibyo biri ku isi nzima none ku isi nzima ko bihari haba ama intervention étrangère uno munsi ko muri leta zimwe bamaze nk'amahinga 2 cyangwa 3 hariho n'amaserivisi ariko arakora ubu rero dufate Uburundi na Ethiopia nantuze tugere ku guverinoma y'akazi bakabitorera inyishu amategeko yarateguye amategeko interne arategura ingene inyishu zitogwa ariko nibyo naho mugereranya na Amerika ibintu bikwabera muri Amerika hariho turavuga amaraporo avugwa cyane cyane mu bintu bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi hari ibyo ntivyerekana yuko amakungu akwiye kuca aja mu Burundi gutabara nkuko tugiye turabisoma muri bamwe uko bagiye barabivuga naho igice c'abavuga ibyo atari benshi turi nyuma gato nigeze kubabarira ikintu c'ubwenge bwa colonisation waje mu zindi forme mu zindi nzira bavuga les droits de l'homme bavuga ibiki nibyo agateka kazi na muntu gateza kubahirizwa ubwo ukubahiriza bwa mbere ugasemerera bwa mbere akakavugira bwa mbere novuga ko hanze kurusha uwo bari arasibisa bose bisa niwe yovuga hanyuma akaronka abamwakwiya uno munsi rero mu Burundi ni ibintu biri uno munsi nta leta ihari uno munsi ibikorwa bya leta ntibikorwa uno munsi abanyagihugu ntibakora akazi uno munsi ufite ingorane ntiyitura ubutungane bugaca imanza uno munsi sinavuze ko byerade ariko turi muri situation ibihugu byose biteza kubahana hanyuma mugabo sinavuze ko yama exception arabaho yarabayeho muri kazozo azobaho yarabayeho muri kahise azobaho muri kazozo ariko navuze uno munsi aho turi c'est une élite pour le pouvoir normal iri mu Burundi kaba no mu bindi bihugu hariho opposition iri pour le pouvoir hariho
le pouvoir il est pour rester au pouvoir ce qui importe n'ingene iyo ngwaniba kugira ntihabe des pertes de vie humaine. Ego Isa ija muri gwanyu imbere ko tuja ku kindi kibazo. Nagira mbanze ngaruke ku kibazo umushinga ntaye Venise avuze kubijanye na comparaison n'akarona natanze ku Rwanda n'u Burundi. Je sinatanze ku Burundi nafatiye kuri general kuko nawe nyene ntiyavuze ngo leta y'u Burundi yavuze ati bishitse leta ntikorere neza abanyagihugu ico gihe bararindira bakaja mu matora hanyuma iyo leta abanyagihugu bakayevariwa nyimisha gutorwa cyangwa ishobora gusenyuka. Natanza ku Rwanda kugira ngo twumve nari kudashahi lono nitwo ikompara n'iy'u Rwanda. Nashatse kwerekana ko mu gihe leta X eta yaro yose yaramuka ikoreye n'abanyagihugu iya les droits fondamentaux ibihugu byose vyasinye biremeza ko n'amategeko ntabanduka ku kirimwa muntu atashobora guhungabana. Iyo ayo mategeko ahungabanye donc il doit y avoir une intervention internationale. Mu Burundi rero kugira ngo nanje mbe clair kuvyo ndiko ndavuga kuri situation actuelle y'u Burundi nta genocide iriko irahaba, nta bwicanyi bw'ikirenga buriko burahaba, mugabo les droits fondamentaux zimwe ziriko zirahonyurwa mu Burundi. Ndavuga yuko hariho izindi nzira zishobora gukoreshwa kugira ngo agateka k'ikiremwa muntu kubahirizwe mu Burundi. Ntitwoshika kuri yo intervention internationale kubera ko leta ilela hanyuma uburyo yaje nayo navyo nyine ni discutable n'ibintu abantu tuganira. Nibaza rero nico nashaka kuvuga naho yavuze yuko hari izindi mechanisme zo kungena abantu ibwirizwa shingiro ritunganya par exemple abanyingorane toringi n'atanu za sena na niki ibyo nivyo navyo nyene nanje nize politique internationale nigana droit amategeko internationale ivyo ndabisobanukiwe ndabizi nta kibazo ndahafisa aho hantu. Hanyuma rero kugira ngo abatwumva nawe nyene yumve ko jewe sinavuze muri contexte y'igihugu c'u Burundi ko il doit y avoir une intervention actuelle éventuellement oya nta intervention ikenewe mu Burundi, mugabo hari byinshi biriko birakorwa vyotuma yuko ibintu vyohinduka mu Burundi, abarundi bakabaho nk'abarundi maho n'umutekano, abarundi bari mu gihugu bagataha, hanyuma n'abanyapolitiki bakagira ijambo mu kuca bibarutse. Nibaza ko nawe nyene avuga ko bitera ngode nuko gusa aca yextapora kaca afatira ku makungu n'umakungu siko bimeze. Twebwe ego ni ama exemple dutanga ku makungu mugo nk'abarundi nibaza ko twateza kwanza kwivura imbere ko tuza kuvura abandi kuko tutarakira ntubura umugwayi uza kuvura uyundi mugwayi, banza wivure wewe ukire hanyuma ubone kuvura indwara y'uwundi. Aha makungu ibibazo biri no kuvuga ko ni relation entre les états mu makungu ibindi bihugu, mugabo twebwe ni problème interne ni ibibazo biri hagati. Ntabwo kandi ugiye kureba ivyo bibazo Burundi bufise hagati abanyagihugu bica vyongera bikagaruka mu relation entre le gouvernement burundais et les gouvernements internationaux, donc n'amakungu plutôt. Ubwo rero nibaza ko niko je ndavyumva, sinzi ko tuvyumva kumwe mu isanzwe ariko uvuze ko ingorane ziri hagati mu gihugu zituma ingorane mbere zica ziba hagati y'igihugu hamwe n'ibindi canke n'amakungu. Reka tuje kuri kibazo kindi gisa niko ari kibazo ca nyuma kijanye n'ibihugu byo mu karere Uburundi busanzwe burimwo, akarere k'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Uburundi buragiriza u Rwanda yuko u Rwanda ruriko urarondera canke ruriko rurafasha abatera Uburundi. U Rwanda nabwo rukavuga ruti Uburundi buriko burafasha abatera abitegura kugira ngo batere u Rwanda canke n'abamaze gutera u Rwanda washaka. Eka mbere n'Uburundi buravuga yuko hariho n'abamaze gutera Uburundi bava mu Rwanda. Hakaba hariho rero mu kiganiro twaheruka kuvuga turatera kuganira Isa mugize kuvuga muti umuntu agiye kubiraba azohava asanga mbere n'imigenderanire hagati y'u Burundi na Uganda itagenda neza kubera bijya bintu by'amakete yagiye arahantu mbere n'ubu hakaba harasohotse n'ayandi makete mbere yanditswe n'abandi barundi arungikirwa umukuru w'igihugu ca Uganda. Ku bwanyu rero ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda
mubona yuko inyishu yotogwa ari iyihe ntangurire kuri mwebwe nyene isa mu majambo make mu bisanzwe nagomba hari ikintu ya Venice yagumye agarukako ca ingérence dans les relations internationales kwinjirira ikindi gihugu ego aho rero nibaza ko ikibazo catanguriye Burundi mu 2015 gushika uno munsi bagiriza u Rwanda yuko goba rutoza abarundi bashaka gutera Burundi gushika naho ugo Rwanda nyene goba ruri impliqué muri coup d'état yashatse kuba cyanye goba gwarafashije n'abagiye batera Burundi rero jewe nibaza ko nk'uko ikibazo cabajijwe iyo hari ikibazo nk'ico kijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu hariho izindi nzira zo kugira abantu bumvikane ibihugu vyumvikane plutôt bitarenze guca mu majambo y'inguvu no kwakizanya kuko ni ngombwa abanyagihugu babimenye mugabo bashaka kubimenya bice mu zindi nzira ubwo rero amakungu nica habereye nico gituma oni hari kugira ngo abantu bicare bavugane ukuri nyimba ari kubitwarira bakabitwarira kandi biragaragara ko bitwariye u Rwanda sinzi yo vyahereye ubwo bari kwicara hamwe bakumvikana muri diplomasi nico diplomasi yahabereye kugira ngo ibihugu vyumvikane kuvyo badahuriza hanyuma rero u Rwanda nako uno munsi goba wagiriza Uburundi yuko abatera Uburundi bo batera Rwanda plutôt baba bava mu Burundi kandi baba ari soutenu par bari bafashijwe n'igihugu cy'u Burundi bigara kuri ico nyene meje kuvuga nabo nyene bateza kuba bo contacta cyabure buvugana na leta y'u Burundi biciye muri voie de la diplomatie hanyuma ico kibazo kagikura mu nzira kugira ngo imigenderanire y'ivyo bihugu byose bibiri idakomeza itosekara mu urevye igihe kihaciye urako ko gihari kirekire cyane gose ivyo ntivyateza kubaho notama mu gihe ivyo bihugu byose bibiri ari bihugu tutovuga ngo ni bihugu bibanye gusa ni bihugu de pays frères sinzi uko no vyita ibivukanye bisangiye byinshi bihugu bisangiye byinshi kuko nivyo bihugu muri Afrika ugiye kureba dusangiye vyose dusangiye ururimi dusangiye culture dusangiye akahise rero uno munsi abavukanye kugira ngo bajyane ivyo byiza cyane gose nta numwe avyungukiramwo haba Uburundi cyangwa u Rwanda rero mu kurangiza kuri ico nibaza ko ni nkuko nk'impanuro je notanga kuri leta iyo ari yose nizo zibiri ko imiryango ya diplomasi iruguruye hagati y'izo leta kuko ambassade y'u Rwanda mu Burundi kirakora na ambassade y'u Burundi mu Rwanda kirakora à travers ces ambassadeurs ou ces ambassades barashobora kurangiza ibibazo vyabo byananirana bakitura East Africa Community byananirana bakitura Union Africaine byanka igashikira onisi neza ko vyogera muri ubwo rwego notama mu gihe turabavukanye eko Venice namwe je muri Rwanyu ivyo kogwa nibiki yego mwakoze cyane imbere ko nshaka kuri ico kibazo cy'u Rwanda canke n'ico kibazo mwabaje cy'ibigenderanire muri yaxe nagomba ngaruka gatoya kuri ikintu ahereze yatanguriye ko yita kuri iki kibazo avuga ko nari nagombye gukara kumvuga ko Uburundi yabugeranije n'u Rwanda rwa kiriya gihe ariko ndamushimiye cyane kuko yabitomoye neza avuga yuko ari situation ziba mu bihugu Uburundi buhari uno munsi guverinoma iri mu Burundi ibikorwa bikorera kuva mu Burundi tubigeranya kandi bitanakeneye izo intervention yo hanze uvuga ni ya orientation tuvuga ibihugu byose biratwagwa hanyuma mu gutwagwa harabamwo ama performance harabamwo ama insatisfaction ayo iyo rero nico gituma navuze nti ngomba ndeze n'icyo kibazo nta gihugu na kimwe kw'isi kiri parfait izo rero imperfection ziba muri governance zirafise inzira zitoregwamwo sinavuze ko Uburundi bwokwaka impanuro ziva hanze oya mugabo impanuro zubaka uraziza kuzikorerako mugabo impanuro nazo ziza pesha ya sovereignty twavuga nizo navuze tuzokwakirwa
ariko impanuro ni nk'umuntu ahanura uwundi iyo aguhanura icyiza gikora aguhanura ikibi uratinyora ukakireka aho rero tugeze ngaho kuri ibyo byerekeye miyase naho cyane cyane ikibazo gihagaze ku Burundi n'u Rwanda n'agatoya ku Buganda reka ntangurire ku Burundi n'u Rwanda Uburundi n'u Rwanda arabivuze neza isa ibihugu bibanye gusa ibihugu bivukanye ni ukuvuga nimba atari amahasa biravukana birakurikirana ibyo rero turazi muri kahise k'ibyo bihugu bibiri hamwe habaho ibyo nokwita mu kirundi deho edeba ubwo uraba ku ntwara ya cami harabaye ibihe bibi ibihugu byagwana harabaye igihe byumvikana no mu gihe cya repubulika naho nyene byarashitse kuri leta ya Micombero na Kayibanda harabamwo kutumvikana na gato mu nyuma haraba kumvikana bivuye kuri volonté y'abakuru b'ibihugu Habyarimana na Micombero ni ukuvuga rero n'uno munsi inyishu y'u Rwanda n'u Burundi nitwirabire muri abateza kuyiraba bateza kurabira muri uko yuko ari amahasa atana hamwe ashirana ni ukuvuga yuko iyo habaye imigenderanire mibi hagati y'Uburundi n'u Rwanda hariho abanyagihugu benshi bahagirira ingorane yego cyane yo paredote haba mu Rwanda haba mu Burundi haba mu mibereho hariho ivyononekara byinshi rero kujya umuntu ashira imbere umugambi ati ngo amahoro neza abo ntwara ndabategurira amashuri meza ndabategurira ubuzima bwiza ndabagiriye gute kugira umunsi bazomwebare bazovuga ati yadufashije nibaza yuko abatwara ibyo bihugu bibiri yaba u Rwanda y'u Burundi bategerezwa kuvuga bati hariho ikintu dutegerezwa gukora nyamukuru cyo gusubiza imigenderanire y'ibihugu bibiri byacu bibiri ku murongo mwiza yego cyane kugira abanyagihugu badutora badushiraho nabo boroherwe yego kandi ntibinagoye kuko ufatira no muri kahise kandi ukaca ufatira no muri bativuga ko ataho dushirana icyo kimwe Uburundi na goja boyeka kumvikana na Madagascar cyangwa ibihugu biri kure ntibihuye na gato ni ibihugu uravye nk'uko icyo bivuze muri kahise mu mico muri byose wanashaka no mu vyerekeye intwaro abantu baba ibyo bita amoko naho twavuze ko mu nsiguro scientifique atari ibyo ariko iyo siguro itangwa mu Burundi itangwa no mu Rwanda n'iyo mico iri mu Burundi n'iri mu Rwanda ni ukuvuga rero dusanga ibintu byinshi ku buryo abatware b'ivyo bihugu bategerezwa kurondera inyishu byihuta kandi inyishu idaciye mu ngimba yego cyane inyishu iza korohereza b'abanyagihugu baba bo mu Rwanda baba Abarundi kuko bakemeraniye basangiye byinshi barashingira hari imiryango ku mbibe usanga yahanye abageni hari imiryango isumira ku gihugu kiri igasoma ku gihugu iki hariho amatungo y'Abarundi ari mu Rwanda y'Abanyarwanda ari mu Burundi kuvuga hasanga ibintu byinshi rero ntavuze byinshi navuga yuko akahise ka kera n'akahise ka vuba ko kwigisha abatware kuko mu bisanzwe ndabisubiremo nataka hagati y'abanyagihugu nta ngorane zihari nibaza ko ari ibibazo byerekeye by'abatware bo hejuru ingene babona ibintu ingene biriko biragenda ibyo nabyo kumwe n'abambere babitora sinzi ko ari akantu ka video nabonye
ko perezida Habyarimana arankontra perezida Micombero uwo munsi bavuyeho uwo munsi umwe bavuyeho ibibazo biheze ni kuvuga rero ni kuvuga uburorero burahari bufatira ko bigashobora gushika bikagora ko yaprosha naka aho ni hahandi hashobora kubaho ubwigoro bw'abagenzi babo bakabahuza mu ibanga hanyuma ibibazo bigatora inyishu atagwa mu na rutoya rubaye kuko mu bisanzwe ugiye kuraba mu mizi ni ikibazo dushobora gutorera inyishu kinagoye kubera umwana ashobora kuvuga ati jesi ndamwaposha mugabo ugiye kuraba iyo approach ibaye cumanwa ya muto cyane kuko mu banyagihugu bari mu Rwanda mu Burundi nta kibazo kinini kihari ikibazo kiri muri izo orientation politique izo navyo batuza kubikora ku neza yuko ibihugu bibiri bijya kwiterambere bigakora ibikorwa by'iterambere ibyo bikorwa byo guterana amajambo cyangwa kujyana bigahera tugafatira muri kahise cyangwa uburorero bwiza hariho ubwo burorero bubi tukabukoreraho kugira ngo bugaruke ubwo burorero bwiza tukabufatira ko murakoze. Reka tujye ku kabazo ka nyuma rero mu majambo make imigenderanire y'u Burundi na Uganda isamwe mu kiganiro duheruka mwigeze kuvuga yuko ishobora kutamera neza mufatiye kuri ya makete ya hantu hagati y'abakuru b'ibihugu uko ari bibiri ugacufata mbere na makete yandi aguma arungikwa muri Uganda canke yandikwa bijanye n'irya kete perezida wa Uganda Museveni yandika. Ariko rero hari ikindi kibazo cabonetse c'abanyeshuri bitwa ngo n'abaskuti bari bavuye mu Buganda b'Abaganda bagiye mu Burundi aho bashatse kwinjira mu Burundi baherekejwe n'abacungereye umutekano wabo bafise n'inkoho. Mbega ivyo ntibyerekana yuko Uganda Ubuganda busa nuko butizera Uburundi. Mwebwe ubwanyu nyene isa mwigeze kuvuga yuko ibihugu bikwiye kumvikana. Mbega ku bwanyu mwebwe mu majambo make mwibaza yuko ari igiki coba carabujije yuko abo bantu Abaganda imbere yuko binjira mu Burundi bafise inkoho bari kubanza kuvugana n'abarundi kugira ngo bamenye ukuntu abarundi baza kwakira abo bana babo no kubacungera umutekano wabo. Isa ijambo ni gwawe mu mwanya mutoya. Ego murakoze kuri ico kibazo. Nibaza ko leta y'Uganda gufata ugwaruka rw'Abaganda yari rungitse mu Burundi ikaruherekeza n'intwaro imbunda aho bica biza muri ya violation de la souveraineté. Nta sinzi uko nokivuga byumvikane ndabura amajambo mugabo ntushobora kwinjiza imbunda mu gihugu gifise imbunda kandi igihugu nico gicungera umutekano w'abanyagihugu bacu n'umutekano w'abantu bari bo bose baje kuri iyo territoire. Byumvikana ko harimo kwa kutizerana. Iyo mutizerana rero ntimugenderanira ko byari bishitse mu rwego yuko Uganda burubika abaskuti mu Burundi kwategeza kwizera ubutegetsi bw'Ibujumbura. Uko byari kugenda kose nabo bari kuba bacungishije imbunda leta y'u Burundi cyase kubagira nabi cabure ari umuntu wari wese ashobora kubagira nabi ariko bagira nabi kuko imbunda zari zibiherekeje ubwo gwaruka ntizoba ziruta ubwinshi imbunda ziri mu gihugu. Rero sinumva muri hekade ni kubera iki vyagenze uko kugira ngo igihugu kirungike ugwaruka mu kindi gihugu baherekejwe n'imbunda. Iyo niko ndareba rero ngize analyse casanga ari ubwumvikane buke no kuvugana kutabaho hagati y'amareta. Iyo baza kuba basanzwe bavugana bari kukivuganaho bakumvikana ati umutekano w'abantu bacu ushobora kuba utameze neza reka tuwicungire twebwe ubwacu. Ico gihe bakavyumvikana ko ukongera bizokorwa no kumenya nkandi byo twari kumenya. Hanyuma rero kuba byaranamenyekanye bica vyerekana ko hariho kutavugana muri diplomasi yabo mu myumvikanire hagati y'ibihugu byose bibiri. Iyo rero nimba barinjiye ntavyo nzi neza ni ya violation du droit souverain y'igihugu.
ico ntigishoboka kuko umutekano w'igihugu urindwa n'ico gihugu nyene jewe ngira mpera ijambo umushikana Venice yari Bujumbura ashobora kubidusigurira kurusha kandi ashaka kuronka n'amajambo meza yo kubisigura kurusha. Ego Venice ijambo muri gwanyu ubu dusigaranye iminota itarenga 8. Jewe kuri ico kintu cuko haje umugwi wa scout ugahekezwa n'abasirikare b'Abaganda kindagishira muri violation gusa ya souverinité kuko turavye mu mateka y'igihugu c'Uganda canke ya perezida w'Uganda canke ya administration ugandaise twovuga ko ari abantu inyora ari amatere ya diplomasi uvuga ko bogira erere ikosa nk'iryo ritaharuwe nibaza rero ko jewe ndavyimbiye kunyene niko ndavuga atakuvuga ngo ni mu bwenge bw'iwanze mbona yuko ari mu rukurikirane byari byabaye mu minsi yari byariko biravugwa n'ibyari bimaze iminsi bifukera byavuga ati hejuru yuko ngira ngo nerekane biboneke n'amakungu abone yuko hariya atamutekano uriyo donko ariko rero aho nsubira nkatamwana nabo nyene barihenze none kurungika abantu ukacurungika abasirikare nka 10 canke 20 ngahe mu gihugu uzi neza ko gifise abasirikare bangana kuraha urumva rero yabaye kwari nk'imbarutso yo kwereka amakungu ngo bazi neza ko atashobashika kwari novuga nka publicity kuko mu bisanzwe nta novuga ko yari contre publicité nta novuga ko bobikora bazi neza ndabona ibikorwa n'umukuru w'igihugu agendeye ikindi gihugu hariho ngene umutekano w'ucungwa binareka abaskuti uretse mbere n'abaciriyemwo n'abashinga amateka n'abaciriyemwo bo muri Uganda bo nabo nyine bari baherutse mu Burundi kandi nta basirikare canke abapolisi bari bazananye abacungera nico gitona navuze nti question de violation de souveraineté byari bifise n'ikindi muri politiki iri kiravugwa bibiko birakogwa kugira ibimbarutso novuga mu kindi ko bigize guhugu babibona ngo kugira ibiza kuvugwa byose abavyentezation by'ukuri byari by'ukuri leta y'u Uganda ntirira gusema ifise amakenga ku mu Burundi ngo izi neza fatari ni kuvuga rero madame makeya kinovuga ko ari violation de souveraineté gusa ahubwo birengeye ico ni ikintu yabagombye gushwiragiza amakungu hose mugabo nibaza ko bagiharuye nabi kuko n'utari rodé amatière diplomatique n'utari rodé amatière relation internationale arabona neza ko iryo kosa atari ryo kogwa na leta tuzi i Uganda ni kuvuga baratihenze ko kandi baza ko ngira nawe ntizosubira kuko ni erreur fondamentale muri diplomasi. Ego ikiganiro cyacu rero haniho kigarukiye reka tubashimire mushinga ntahe Venice kubona mwasubiye kuduha akanya kanyu kugira ngo dushobore kuganira. Ego cyane murakoze natwe turashimiye mwese ari kumwisa turashimiye n'abatwumvise bose. Ego Isa namwe turabashimiye kubona mwasubiye kwitaba ikiganiro cyacu. Nanje ndabashimiye kuba mwaduhamagaye mukaduha ijambo nkongera nkashimira n'umushinga ntahe Venice yitavye ubutumire bw'uno munsi no kukiyago twagiraniye ari ikiyago gishobora kugira akamaro abatwumvirije murakoze. Ego murakoze mwese inshuti rero namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu kandi muzo gukurikira ikiganiro turabashimiye tuzosubira rero kundi musi wa gatandatu nk'aya masaha nyine amasaha y'Ibujumbura isaha 2 zo mu gitondo mugire ibihe byiza.